nshimira inshuti z'Uburundi, abo dusanzwe dukorana y'aba mashirahamwe canke ibihugu biriko birashigikira Uburundi mu iterambere. Mu miseze mwarabibonye duheruka kwerekana ishusho y'Uburundi dushaka mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060. Turakeneye kuva muri iki twita ubukene. Ubu bukene twabutewe nuko twari mu mwijima. Mu mwijima mu mutima kuko abarundi bari baranyegewe, hari haraje shetani iraducamwe ibice turaryana, Imana nayo ikirabahiga. Biratunanira kuvyaza umusaruro vya bindi Imana yaturemera. Kubera iki turondera umuyaga nkuba? Dukeneye guhingura itunga kama Imana yaturemeye. Nimwarima muronke aho mushorera ivyo mwimbuye babihingure. Ata muyaga nkuba uhari ntibizohingurwa bikunde. Ubu butare bwacu tubuhingure. Ivyo vyose ni ibintu bishoboka. Ico gituma rero umuyaga nkuba niyo ntango ya vyose. Ubwo rugendo tugira dutangure, twarerekanye ubwo rugendo, ubu turi ku mushinge. Uburundi rero harabona umuco urinjiye, kandi uvuye i Siyoni ushikiye mu mana za Mugera ku wundi musozi w'Imana w'i Burundi. Aha rero turabadutse. Ngengurukire cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko muri iyi minsi biraboneka yuko bafashe ingendo ya mbere yo kuzana abagwizatunga baze gufashanya n'abarundi kugira dutere imbere. Ubuholande ndabazi kuva dutangura umugambi w'amahoro, twarakoranye. Ikambi ya mbere yabayeho yubatswe na Holande, Ubwongereza n'Ubufaransa, ka Espoir bizokwa mu minsi yose umutwe wanje. None kubona Holande yaradufashije mu kuva muri izo ngorane twarimo, none zirangoyoreka kuduherekeza mu vyiza. Gasaba cyane yuko fashanya n'ishiramwe rya Buraya kugira ngo mutuzamure, kuko twe turaza tutazobagora umwanya muremure. Ntituzobagora umwanya muremure, twe nababwiye dukeneye gusa umutahe. Shimire cyane rero n'igihugu cya Israel cishije kuri aba bagiserukiye ngaha. Igihugu cya Israel gidufitiye umugambi mwiza wo gufasha ugwaruka haba mu burimyi. None murumva ko bamaze kwemera no kwigisha ugwaruka mu bijanye n'umuyaga nkuba. Nagira ndabasaba ikintu kimwe, ntitubake bya bindi n'ifisi iteye umugere byose biheruka. Tugire ishuri ryiza ryo kwigisha umuyaga nkuba, kandi nabasaba iryo shuri turyubake hanyene ko ariho mutanguriye. Tubake ishuri ryo kwigisha gukoresha umuyaga nkuba, ishure ry'ubuhinga hamwe abiga bose byo gukoresha umuyaga nkuba bazoza kuvyigira ku mubuga.